Una. 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 Turabaramukije bakunzi b'ibiganiro vy'isanganiro. Uno munsi tuvuga igitoro. Neza na neza ubukene bw'igitoro bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Turaraba imvo ziri inyuma y'ubwo bukene, ingaruka bigira ku gihugu no ku Barundi n'icokorwa kugira ngo ico kibazo gitore umuti. Haraheze igihe gishika ukwezi haboneka imirongo y'abatondeye ico gitoro ku masitasiyo asanzwe akidandaza. Hari naho bamwe bashiraho imiduga yabo bizigiye kukironka ariko batarabona ko cashitse. Caba igitoro co mu bwoko bwa essence canke ca mazutu, vyose biragora kuboneka muri ino minsi. Amafaranga yo kwiyunguruza nayo abandanya aduga, nico kimwe n'ibiciro vy'ibindi bifungurwa vya nkenerwa. Kuwa 28 ukwezi kwa kane uno mwaka wa 2022 ubushikiranganji buraba igitoro bwaradugije ibiciro. Inyuma y'amezi atatu ivyo biciro bidugijwe. Ubu igitoro co mu bwoko bwa essence kigiye kugurwa amafaranga 3,250 kivuye ku 2,700. Amazutu nayo avuye ku 2,650 aja ku 3,450. Nawe petrole yadugijwe ku 3,150 ivuye ku mafaranga 2,450 kw'iritiro. None nizihe mvo ziri inyuma y'ubwo bukene bw'igitoro? Ubwo bukene bw'igitoro buzana ingaruka zimeze gute ku Barundi n'u Burundi? Kuduza igiciro c'igitoro yoba ari wo muti ugutorera ico kibazo c'ubukene bw'igitoro? Hokorwa iki kugira ngo ico kibazo kironke umuti urama? Ku nama turi kumwe n'abatumire babiri. Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem, ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Turakuramukije tuguha n'ikaze hano ku nama. Murakoze kwa mwadutumiye kugira tuze gusangira ikiyago kuri iki kibazo gihambaye. Urakoze. Prosper Niyoboke uri umwigisha muri kaminuza wanonosoye ivyigwa bijanye n'ubutunzi. Amahoro neza. Ndabaramukije, ndabashimiye no kubutumire. Kaze hano ku nama. Ndabashimiye. Twari twifuje kuba kumwe n'uwo mwishirahamwe ry'abaguzi Abuko, co kimwe n'uwo mu bushikiranganji buraba igitoro, ariko ntitwashoboye kubaronka. Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parsem, ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo, uno munsi mubonye ubukene bw'igitoro bubandanya bwibonekeza, biramaze igihe nk'ubikurikirana, uheze ukavyakira gute? Ndavyakira kubiri. Hariho kubona yuko hariho ikibura ry'igitoro, igiciro iki ndavyakirana ku mice ibiri. Umuce wa mbere nuko mbona yuko hari bigituma biduga bitatuvako bitabituvuyeko, kuko igitoro ngaha mu ntitucimbura, kiva hanze tugikura hanze. Urumva ingene kiduza kiragenda ku isoko mpuzamakungu, ntaco tubifise tubivugako, tuzogisanga igiciro kimeze uko, tuzokigura uko. Hakaba rero no ku muce wa kabiri mvuga nti hari ibindi navyo usanga dufisemwo uruhara, ingene twitunganya, ingene tukigura, ingene tukibika, ingene dushobora gutegura muri kazoza, ingene dushiraho igiciro, ibintu biba bivutuvuyeko. Ivyo rero navyo nkasubira nkabibona yuko dufise ingorane, kuko hari imvo zitatuvako, mugabo n'imvo zituvako twese nk'abarundi. Ariko kuvuga uti nikidandazwa kiri ku rwego mpuzamakungu, uravye ko Burundi bwifashe naho butumbereye, ugira uti Uburundi buravyigenzamwo neza koko
iyo habaye ingorane ifatiye kuri ico gitoro. ndayivuze gutyo kurumva turavuga tuti igitoro tutacimbura ngaha hariho isoko mpuzamakungu kirashobora kuduga kirashobora kumanuka ivyo ntacyo dufise tubivugako nicaba kiduze ukituzanira akakizana aha mu Burundi azotegeza gushirako kuri ico giciro yakiguriyeko hanyuma ashireko transport yo kugikura iyo kivuye kucunguruza gishikari Dar es Salaam kivi Dar es Salaam kiza hi Bujumbura amasirase n'ibindi byose biceko sivyo hanyuma noneho hiyongereko n'amataxi ya leta hanyuma ico giciro gice gishingwa harimo n'inyungu yiwe byite marge beneficiaire niko bimeze mu bisanzwe muri ico giciro urumva rero kugira igiciro gihinduke ni kumvo nyinshi nico giciro kumunza makungu bishobora kuva idolari ivunjwa gute uko ico gihe kimaze kuza ku madolari tukavunja mu marundi urumva idolari ryagabanutse igiciro amarundi acaba menshi ugarageza urashira ko transport nyimba transport bo badugije nki Dar es Salaam kuva Dar es Salaam kuza kubera amabara ameze nabo cyangwa kunuku tonaje nka Tanzania yidugije navyo ntitwo dufise twobivuga ko navyo nyene ariko Faustin ntaguciriyemwo uri kurashimika cyane noneho ku giciro ariko nk'ubu tubona naho kitaboneka nikiboneka ico giciro ndiko ndaza urumva rero naho nyene urumva none kiri hanze hanyuma igiciro kikaba caduze irigaro no kukizana kugishikana mu gihugu kugishikana ngaha hanyuma kandi kini nongereko ico gitoro ukizanye ngaha shakura rurakora amahera y'amarundi muri Berbu yagwize mwese muje ku station mubona ko mufise amahera mugiye gura igitoro kizogwa amafaranga amafaranga y'agaciro arabifise mu ruhara none kizogwa amafaranga y'agaciro donc ngiye kugura igitoro kubagwiza tunga bagitanga uzoba ariha muri za noti za 10,000 urubona uzoba ariha amafaranga y'amadolari y'abanyamerika amayero canke ibindi urumva nayo nuko uba uyafise ku rugero rushimishije reka wari wavuze uti hariho imvo zituva ko ziva ku Burundi niziva hanze ariko mu kanya tuzishimikire ko tubanze duce kwa Prosper Niyoboke urumwigisha muri kaminuza uravye uburundi rimwe na rimwe byama bishika ugasanga haraheze ibihigitoro kitaboneka uvyihweza nk'umuhinga nk'umwigisha muri kaminuza mwihwezo uhezo kagira n'uwe nagenda bashimire kuri ico kibazo nongera nshimira ntoje kwishura byinshi yavyishuye turavye igitoro ni kidandazwa kitimburwa mu Burundi cimburwa mu bindi bihugu hama kaba hari ibituma vyinshi ico gitoro ku isoko kitaboneka ko cahora kiboneka atari uko umwimbo wahindutse turavye ibihugu vy'imbura ico gitoro ku isi hama vyiza nuko twari turaba mbega ico gitoro twe dukoresha mu Burundi tukirangurira he kiba kivuye hehe abo bakizana turavye ibihe isi kiracamwo nta ntumbero yindi ariko barategura bijanye n'ingene isi kiramera bijanye n'ikuyo ngwano kiraba ku bihugu Russia na Ukraine ariko aho nyene utomboraga mwigisha ucugira uti urabona Burundi aho butumbereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko uno musi gitoro Burundi bugikura Burundi murabona kiragura muri bihugu two kwita vya East Africa nko muri community mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri Tanzania mugiye kukirabaho kiva hari mudasanga kiva muri bihugu vyagize ingwano mugo kiva mu bindi bihugu nko muri Algeria canke handi mugasanga ivyo bihugu mwimbo bafise warugenewe isoko mugo bikaba bivanye no kukijya kiza ijyangwa nikiraba hari abandi bashaka kuba bamaze kuvyegera ivyo bihugu kugira umwimbo bongere ubusabikanishe ko nabo ivyo vyose biraheza mu nteguro byo kubatunganya amasoko abo bimbura nabo bahora bishikiriza batangura guharura ibiharuro kundi naho mwimbo utaba wavuye utaba waheze bijanye n'ivyo yavuze rero isoko rero mpuzamakungu y'igiciro gihindutse nkuko vuga cyaraduze dufatiye nko kubiharuro nk'ibyo bita barire cari iruhande y'ama ntihenze amadolari 90 beraduze arashika hejuru y'ijana umudandazi urangura caraba kwarangura no kucunguruza yunguka no kucunguruza kuri ico gitoro nyene uwimbura yadugije ukidandaza kucunguruza igiciro cyo kucunguruza kiva gishika handi cadugijwe uko isoko zitunganije difatiye ku bindi vyose ni nuko
ubutunzi bw'ahandi n'amapolitiki atandukanye ahandi ariko arahindagurika ivyo byose bishize hamwe tukavyegeranya birashobora gutuma y'ababimbura y'abanakidandaza bahindura inyifato sivuga ko ari kwikika mu kiza mugabo bitega ko hari ibintu bizogiye guhinduka ku isoko ngo usanga ico gitoro no gira gishaka ku isoko banje kubangira yiteze ko kiduga igiciro ni kiza gituma inyifato y'aba canke bariya ihinduka hamiga kigira ingaruka mbere rero kureba hora gishikiriza mu Burundi tudafatiye nibi byo kuva kura amadevize ko amadevize mu Burundi yaramaze iminsi yabutse amafaranga y'agaciro ntitwari bwashe ku rugezo mugabo bisigura ko hari inyifato cane ku bari mu rugo rudanda rw'ico gitoro ihinduka dafatiye ko gishikana ha mu Burundi kandi ku masoko yo handi ibiciro byo gusanga vyaduze bigaheza rero bigaca bituma n'ibiciro tugishikiriza mu Burundi biduga hano babwira tufatiye nko ku biciro twara dufise mu misi heze mbere ko sishaka gufatira ku ingingo yarayifashwe mu gihe bakiduza gashika ku 2700 turavye ico giciro c'2700 tukaramuka hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu mpera z'ukwezi kwa mbere tugerageza tukaraba ico giciro ico kiguzi c'ico gitoro kwitiro uko mu karere kimeze sinabwira ko Burundi twari imbere twari igiciro kizimvye mugo kirazimvye dufatiye ku cyo twokwiza ubushobozi bw'ubuguzi no kwisoko y'Uburundi beze aho nyene gamwigisha muri kaminuza ugize uti mwashimitse muti ni kidandazwa mpuzamakungu ukacuraba naho Burundi buri bibandanije byibonekeza kwico kidandazwa gikenye cyane hari ico Burundi bwisangije ufatiye mu karere ico Burundi bushaka kwisangiza ntafatiye dufatiye nko mu karere dufatiye nk'ibyo bihugu bindi nka Tanzania canke na Kenya n'ibindi ico twisangije ubona ko turavye imihora aho duca bwa tugishikane ngaha kizanwa n'igitoro nyene kirafata umwanya kazana n'igitoro kuko gishike ngaha ni igiciro c'igitoro igiciro caduze ni igiciro cyo kuzana ico gitoro kindi umva nico gituma cyo kintu turacisangije novuga ni nko menga turugaranye ndushika nko ku isoko donc aho tugikura ni mu gifaransa no turi gusa nuko turi enclave murambabarira ni gihugu kikiri kure y'iyo soko turasa nuko twisangije akantu hama nuko ugo rudandazo rw'itororo rumeze no kuraba bisaba ubushobozi bwinshi mbe abari kuriwe canke bari mu rudandazo bafise nitwo buruhusha siko bita ama licence bangana gute boroherejwe canke borohewe mu gizo rungana gute bakorana n'abajya bukuru amasoko yandi bihe biriko birahindagurika bafise ku bushobozi bungana gute badahinduye igiciro cyo kwisoko mpuzamakungu mugo bafise ubushobozi bungana gute bushobora gufasha kugira ico bashikirize kwa amasoko yo hafi yo mu karere bashaka ko ico gitoro rero gadoha icitegererezo tukamenya iki giciro tugishire ngaha kimanure cha tugishire kuraha no babwira ko rero sinshatse kuva kuri ingingo muri rusangi igiciro c'igitoro cyaki gisano caduze n'ahandi reka dushimike kumbure nimvo usa n'uwamaze kuzitangura Faustin Ndikumana uri kuraraba none neza na neza kubona mu Burundi hakuma haba ubukene bw'igitoro imvo ziri inyuma yavyo biva kuki ubwa mbere hose novuga yuko uravye ibihugu duhana imbibe Uburundi Tanzania Kenya canke tubaze turaye nko muri volume y'igitoro gikenewe turavye bijya bimwe bingana ibisagara vyawo ndazi neza yuko kingana igitoro gike paraporo nk'igikoreshwa muri Kenya yose cyagikoresha mu Uganda cyagikoreshwa muri Tanzania uravye volume y'abantu ngene bangana ibisagara vya Dar es Salaam ibisagara vya Nibiki amaindi sakora nibiki byo ntiwoza kumira ko nitwe ari twe dukeneye umva na volume ivyo dukeneye ni gito ni nto paraporo y'ibindi kandi ibyo kuvuga ngo ni enclave ntituvyisangije no Rwanda ruri enclave muri Est du Congo hose nk'izi za Buvira Bukavu Goma bimwe byose biri enclave urumva ivyo n'ibindi bintu dusangiye n'abandi rero simbona yuko coba ikibazo mu gihe turi mu gihugu mwishira hamwe rimwe riduhuza n'ibindi bihugu East African Community migenderane mu vy'ubutunzi ihari niki je nibaza yuko ari kuraba ingene twipanga kugira tube strategique kuri ico kidandazwa kuko twaragize ingorane mu Burundi nyinshi n'imbere mugabe igitoro kikabandana igihe habaye intambara muri Kuwait Iraq byari bigikomeye cyane n'uburusane bwari bwaza mu by'igitoro muri 1998 ndavyibuka igitoro cyagumye kiza mu 1990
barariramiragira amareguso y'amahoreri gusa kugira bavuga tuti ko dukoresha igitoro tuja tukora saa sita no ku mugoroba reka tugire ingungi imwe mugabo igitoro kize gishobora gukwiye ariko none ga Faustin Ndacabandanya, Ndikumana André, shimikira kuri izo mvo Faustin Ndiko ndaza Uravye, rero. none abinjiza nk'ico gitoro no munsi mu Burundi ubwo bushobozi barabufise canke barakwiye kanzerewe ne system urumva ndiko ndakwereka yuko ni organiza sivyo no muri yambarwa hari igihe i Burundi bari muri yambarwa igitoro carinjira urumva nico cyatse kubwira ati ubu nyimba igitoro tuzi ko ari produit stratégique no kuvuga igidandazwa gifise akamaro ntangere ni karahara mu ruganda karahara mu ruganda ntibacura ucuvuga uti none iki gitoro mfise jewe ndacinzirizwa nande nabandi barafise ubushobozi bwo kucinjiza neza barafise uburyo baroroherejwe mu rudano ryo bita environnement des affaires ituma kuko bakunda kuvuga ngo hari monopole sivyo ngo numuntu wacu bacinzana monopole erega na abumwe urabanza ukarambe environnement des affaires mfise iratuma nabandi boza urashobora guhamagara abantu ngo baze muri emvise mu kintu mugabo ntibaze bakarindira bakavuga ati environnement makore kumwe aho hantu abantu atamadovize mbe aho hantu tubona ibi nibi bamwe ntibaze ugasanga nyimba nuwarinda zaburya naho tuvuga ngo ni monopole ugasanga yaje nyene ari we yaje abantu ugasanga ni ico cyose nukura muri environnement ingene biba byagiye ikindi aya mantunzi bakunda kuba by'amadovize amafaranga y'agaciro amafaranga y'agaciro ubanza kuraba muri ekonomi ukaraba structure ivyo tugurira hanze ivyo dushorera hanze kuko nguhera uko ivyo kuza ngo imfashanyo canke nguza kuza nibiki biza kuza mu nyuma uvuga ati none uburundi nko mu mwaka iyo turiko turagura ibintu hanze usanga bifise agaciro kangana gute fo turabanza kumenya ivyo dukeneye ibingana usanga Burundi ari hafi ni miliyoni amajana 9 z'amadolari zirenga hafi muri yari dumwe w'amadolari kugira twinjize ibintu mugabe ibyo dushorera hanze navyo bingana gute ni make cyane nkunda wakarurira uravye no muri kuva muri za 2020 ukaraba ni raporo ya Banque Centrale y'ibanye muri igihugu uroneza ko amafaranga akeneye kugura ibitoro mu Burundi umwaka wose ni nk'imiliyoni 150 z'amadolari sasa nkani miliyoni sivyo mugabo nawe hakarurira nkuno mwaka dufashe ngiyo sasa kandi bigenda biraduga ko uko umwaka ugenda biriyongera mugabo nk'uyu mwaka ndiko ndaguhakarura umwaka ikawa siyo dukunda kuvuga ikawa ko ari yo nyere yambeze n'amafaranga y'agaciro bayiharurira ku mwimbu yuko ushobora kuzana imiliyoni 23 z'amadolari banza bumviriza iyo kawa 23 millions de dollars imiliyoni 23 aho ni ku mwaka watwakene sase nkantu ngabo ikawa ishoboye 23 mu vy'amamine ho n'ijyatererare wasanga izana nkoma 3 miliyoni y'amadolari ubutare rero igihe banabuhagaritse n'iki urabona ubunye n'amakunza sayahagaze turarindiriye intuze ikicaca ipama yari maze nk'imyaka 2-3 atana exportation ari zero uraba muri atayigenda icayi kirina nko mu miliyoni 200 none ayo yandava ayo yandacava reka turashimika rega oya reka tudunacava reka je ko ndazana ibyo dushora nibyo dukeneye urabihonye n'igitoro ayo dukenera none yanda tuzaza twayakura urumva rero hari ibishora kudanazwa hanze produit manufacture nibiyumva ngo Braudi nayo kirashora hanze susumishora hanze gira gute twaja mu bintu byuko usanga n'abakorera ibintu ngari ko bararondera ayo madovize hirya no hino urumva rero ayo madovize urumva ko arakenye muri cyo gihe arakenye rero nukumya ati mbega yabonetse nayo abafekite gute kugira cagitoro kize kiraboneka kumbure ujya bari karanze arindiza igitoro aragiranira amasezerano na leta sivyo agira amasezerano akatwa tutije nzozana amakamyo nzocinjiza nzogiki haba amadovize nayo aboneke tuburi gitoro igihe reperti bazigiye ziraba hagati yo musengende kontra n'uwundi nuko tutamenye ingene umwe aba atakurikije ibyo yiyemeje mugabo hari ya kontra bafitaniye hari usanga hari umwe kumbura atariko arakurikiza ibyo yiyemeje usanga rero binari ibintu ugasanga ibintu mu gipfungu kubera bizinanye ngo twe tukabona izo ngaruka mugabo neza tare kutabona neza ati wewe ubwo we aha ntiwashaye kuri iyo kuri amantuze kuguma sezerano wimico rero nico kibazo mugabo sino igitoro uzi ko ari ntuzeye
na soke strategique babwiriza kuba uyifise none ko muri akarere ubona ibindi bihugu bivuga biti turashobora kugira igitoro twomara amezi 6 canke umwaka naho ku isoko mpuzamakungu biba bihagaze tukaguma turiko turakoresha igitoro hari kuba hari kigega c'intega bizoza reka Faustin turashimika kwaduka n'umutekano subirije ko kumwigisha muri bihugu duhana imbibe ugasanga ibitana tuvuye ku mutekano uke muri Tanzania ati muri Tanzania ikiko kirinje tadusibisa ubwo nyene none uwo mwanya turindiriye twikora hehe ni kibazo urumva rero uritunganya bimwe biboneka ko uzi ico kitoro ni ikintu gihambara reka turashimika no muri Ukraine yo koratera ibitero kumwigisha muri kaminuza uzubona abarusi bashaka gutera hari bitoro baraza ati tumenye stock y'ibitoro tuje kumwigisha duteze ingorane ico gihugu reka tuje kumwigisha muri kaminuza Prosper niyoboke turiko dushimika kuri zo mvo zituma tubona Burundi bukenye gitoro hari gihe wacishije muti hari imvo ziva ku gihugu n'izindi zitakiva ko ziri hanze tandukanya usigura twumva je nashimye gufatira kuri izo mvu rusange zerekeye iki kiza turimo kirimo isi gifise n'ingaruka mbi ku Burundi n'akarere ikiziki ijyangwana yo muri Ukraine ntabwo tayibona n'Uburusiya hama hariho n'ibindi bintu twofatira ko dufate n'ijya karanda bavutanze COVID-19 bikumica bishireho ivyo ku muntu ushaka kubisigura nufise ko Faustin yagerageje kubica hirya no hino arekana n'uruhara mu gihugu twadufite ko budashobora gutunganya neza ibintu ngo uko kugira dushobore kuronka d'abord umwimbu dushobora hanze kuri umwimbu tuzaniye amadevize atuma cyo kurunda cha gitoro yagerageje kuduha ikigira imvugo itwereka ubushobozi dufise nivyo dukeneye ko dushobora kuronka ico gitoro aho nagira ntesongorera nagira mpere kuri turimo ubunyene tudafatiye ku byari bisanzwe ko byari bisanzwe bimeze icambere novuga tubanza kuraba novuga ko ari kibazo kiriho ubu cyo ncerekeye Burundi gusa cerekeye isi yose hama n'akarere cyane na novuga ko inyishu ya mbere yofatwa dufatiye kuri ibi no kubanza kuraba mbega bifise uruhara rungana gute ku butunzi bw'igihugu canke ku baguzi na cyane ku mashirahamwe ndabashaka kubona ko nagira mvuge iduga ry'ibiciro turonko ryamaze gushika hama iri duga ry'ibiciro ribaye riratuma abaguzi muri rusange batakaza ubushobozi twita pouvoir d'achat hama rirashobora gutuma sirashobora bizogira n'ingaruka kubimbuzi abimbura ashaka abakoresha akigitoro nanuvuga nk'amashirahamwe asanzwe yimbura abasanzwe bikora gitoro mbere nabo batanga baduha umuyaga nkuba abakoresha amatelefone murazi ko akoresha igitoro ico giciro kijya kiraduga gutyo nukora mbega nikiye n'ingaruka mu bindi bidandazwa bindi bishikira dukoresha igitoro fata nimba twadugije ku litiro ya mazutu kimwe ku 2550 kija kuri 3450 ku majana 50 ico umuntu ashaka kwibaza mbega nk'ico giciro bacumviriye bafatiye kuko ikiguzi cari ku isoko kicaduze canke hariho akigoro leta yagize nakigora abo barangura bagize aho niho je nashaka kugarukira kuko mu gihe hari bihe nk'ibi bihe bitasanzwe harashobora gufatwa ingingo zidasanzwe izo ngingo nazo zisaba ko haba ukwitanga ubwa mbere witanga ubwa mbere abo muvyeyi novuga ni nka leta kavuga tuti kweri ibibazo biriho tugira duha umuhora tworohereze abarangwa ico gitoro kubaha ibikenewe hama no kuja kuri ico giciro mpuzamakungu bakagerageza kwigira hamwe kara giciro kibereye ngira sinzi ico babafatiye kugira bashinga iki giciro ngo turabiye ku masoko n'ahandi byaraduze cyane no twavuga tuti mbega leta yagize akigoro yakoze mbega barangura dushikirizo gitoro nabo bagize akigoro ko mu bihe nk'ibi ntibihe vyamaho gutya misi yose hari igihe biduga ku masoko mpuzamakungu hari igihe bizomanuka ukwigora cyangwa kwitanga kumwe cyane kuwundi twaturaba ukumwanya ugiro aza mbega bazomusubira kumushumbusha gute hano tanga akoro gasanzwe nka leta yafise uburyo bwinshi bakoresha no kwita amainstrument atandukanye ashavuga bati aba batanga itoro naba tuboreje kugeza ngana gutya tubahaye no kuronka ari nk'uburyo amadevize fosigera gushisha mu kuvuga mu mwanya amafaranga yaciye agaciro bakaba bambere mu kayaronka hama
ntabe wa wundi umwe ariko aravuga kujya ivyo biraheze bigafasha ko ico gitoro kiboneka ariko mwigisha nta kintu turashika twemeza ko nta gitoro caduze kica kiboneka ubu nyene nkako nakigoro kambere niko navuga leta bikoze akajaye no kuborohereza gutyo hama rero nibindi bijanye n'icyo bashaka gukoresha no kuraba amatagisi amakori bashira kuri ico gidana c'igitoro bakaraba kumvikana tugabanije kangana gutyo umva na kigoro tubigize hama namwe mukizana kuri ibihe bidasanzwe namugira kigoro kangana gutya kugira ikivyo byose bikora kugira borohereze wa muguzi afise uburyo bubaye hama banafashe cyane pana umudandaza cyane umwimbuzi amashira hamwe amahinguriro kwakoresha gitoro kuko tutaravye neza ivyo bico bikagenda biraduga ujya yimbura umuguzi wewe umva bizo bigoye ariko iyo byashobora kubafasha n'ujya mu ashobora kwimbura kugira bimbura akoresha igitoro umwimbu uboneke mu gihe umwimbu ubonetse harimwo izo nguvu ubwo buremere bw'igiciro caduze bizoheza bisaba ko uwo mwimbu uzoboneka mu gihe wisaruro yawo bishobora kubavuga vuba bivanye n'igisata cyacu twadutumbirije ko ahanagenda nabwihe no bindi bisata bitandukanye amavuriro y'amashuri ibisata byose bikoze ku gihugu kuko ibiduga kw'igitoro bikabikora kuno tuvuga tuti rero mbe bagiye gufasha ingingo yafashwe yorohereza gute abo kugorogeza bitandukanye mbega igiciro kizogumaho gushika ryari hamwe ku isoko nk'ingwano yo tururuza kigakoroka byose bisubira kuje nyuma ariko aho nyene gamwigisha muri kaminuza Prosper iyo abantu bariko baravuga bati hora mugenda mubisigura ati iyo ngwano ya Ukraine n'Uburusiya birafitaniye isano n'ubukene bw'igitoro bifitaniye he hariho badahuta kuvyemera mugabo je ndakunda kubona ko hari isano ryaho ni rirasanzwe cyane bona nk'ubu ijyangwano y'Uburusiya na Ukraine Uburusiya busanzwe bwari mu vya mbere bushorera igitoro cyane mu bihugu by'uburoya bw'uburengero byo twita Europe Occidentale mu gihe ijyangwanire bakabifatira ibihano ya soko ntibakibashoreye ntibahagarika ibikorwa barabakora baca baja kurondera igitoro kwa masoko yandi siniko mu vyumva naho batagiye kurondera bakumara amasoko y'ubwo nyene abasanzwe bashira umwimbo w'igitoro ku isoko barabona ko umukonkira nko bahora bahigana wa mbere asta nuko bamugariye ivomo ubwo nyene naho baca batangura gutegura guhindura ukubatu isoko zari tangwe rimeze mu gihe atamapatano manini n'igihe birebire bafitaniye nabo basanzwe bashaka kubitoro biroroshe cyane ko bahindura isoko bakaja kurondera isoko rinini iyo niko bigenda basanzwe bafite naho baruka ico bita OPEP badandeza mu gitoro barabivuganye baravuga ati tugiye kugumiza umwimbo ngana gutya ku buryo atabico bizoduga mugo ntacahindutse ibitoro by'abantu biduga byerekana ko nabone barafite ukuntu ikikiza gituma bahindura uko isoko bahora baribona nuko isoko bashira imbere y'irite ivyo rero mu kanya gato yisase bica bituma ku isoko bihinduka naho igitoro ukujya umwimbu tuvuze umwimbu washirwa ku isoko en terme de volume waza ukaza kujya nyene utiza ko igiciro gihinduka kubera iki abaguzi cyaba ari muri uko rusukirane rwo kujyo soko ryo gitoro bamanze gushira mu mutwe ko ari vyahindutse ubwo nyene haca haba ikiduzwa cy'igitoro cyo twakwita baranticipa ikiciro kiye kuduga cyangwa kiduza babibonye kare ntisoko babibonye kare baranavyifuza ko bija ngaho hajya bavuga ko ikiza kitaguhitanira guhitaniza harimo ico kiza cabaye hari bakoramo akarusho hama ivyo navyo cyo bigaruka bigira ingaruka mbi kuri abaguzi bagura nka twebwe 100% igitoro hamwe bundu sanzwe ufise navyo no chansongore aho ngaca mvuga mfatiye kuri rya umukoresha Parcent Faustin Ndikumana yavuze ni cimviro ciza ndibaza ko mu biganiro bitandukanye twamaze gushikiriza cyuko mu gihe bikunze leta yotegakanya muri rya budget mu mafaranga ikoresha ku mwaka amafaranga ivuga uti mbega ibihe bidasanzwe keretse ivy'igitoro gusa ni ibihe by'ibisebuzi ibihe mu kirundi bavuga gute by'ihuhuse bitandukanye akaba nk'amafaranga intega bizo y'ikigega hamana cyane kuri igitoro kubera ibiciro tubonye ko biduga bikamanuka kivuze nacone yarahora rya stock strategique ni kigega c'igitoro bagishiraho twarabati mbega barafise ubushobozi nimba kene gusanurwa hagisanurwa bakavuga tuti dushere ico gitoro canke kigega kidufasha ko ku mezi 3 n'imiburiburi hamwe habaye impanuka canke amezi 6 umugwa vyose biravana kujya bavuze kwitunganya ubushobozi leta bifise hama n'ingene iri kiratunganya basanzwe
baranga ico gitoro hanovuga ko n'inguvu zindi no gushobora guca ifasha guhimiriza no gutunganya idanda ry'igitoro hakaba akareka kwivanga akareka no gusukiranya cyangwa kujamwe abantu bataba babikwije ubushobozi hama na leta ikagiranira mbere amasezerano mu gihe hari bibazo nk'ibi amaleta arashika no kwisoko agashigikira cyangwa afasha abarangura ibitoro kuko ari usanga bafise ingezo zibarengeye aho niho rero cha tubona tuti leta iseruka cyane tukabona uruhara rwayo hariho inyifato nyinshi mu bihe nk'ibi zitegezwa guhinduka kandi bitabivuye ya force yagize gacisha bitabivuye ku kutunganya kw'igihugu ni ibintu biba bije biva hanze bica bituma uko ugenda utumbera ku murongo utumbera kushaka kuva ku murongo wawe haja ku murongo w'abandi kubera iki mufise ibibazo bimwe mushaka gusangira hari no vuga ko ikibazo inyishu baje bagifatira zoba inyishu z'igihugu mugo zikaba n'inyishu zisunga n'inyishu z'abandi canke zishobora gusahiriza cyane cyane abene igihugu abaguzi turi mu kiganiro ku nama ku isanganiro turiko tuvuga ubukene bw'igitoro bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi turaba imvo ziri nyuma y'ubwo bukene ingaruka bigira ku gihugu n'icokorwa kugira ngo ico kibazo giheze gitore umuti muri studio turi kumwe n'abatumire babiri hari Faustin Ndikumana umuyobozi wa Parsem ishirahamwe irihamagarira abarundi guhindura ingendo tukaba kumwe kandi na Prosper Niyoboke umwigisha muri kaminuza yanonosoye ivyigwa bijanye n'ubutunzi tubandanije na kino kiganiro ingaruka mwazishimikiye ko cyane cyane zijanye n'ubukene bw'igitoro mwagiye muzica ko ariko uno munsi uravye haraboneka imirongo miremire y'abatondeye igitoro eka mbere n'abiyunguruza ubu naho ni kibazo uravye igitoro kikenye mu gihugu cy'u Burundi Faustin ingaruka niziye ingaruka zozo ntizibuze mugabo ntunge gatoyi akabona ashaka ako wagaruka ko akona gato gatoyi kuri ivyingwano ya Ukraine n'Uburusiya ariko uravye ibiri ko biratuma ico giciro coduga ku hagati ya Ukraine n'Uburusiya bwa mbere Uburusiya bwarimbura ibitoro iyo uko kubura gutoyi kwava kuri ku bintu vy'ukuntu abanyaburaya n'abanyamerika ubona ne abantu bagura igitoro cinshi bajya bafise amayikoro bakomeye n'abantu bagira bavuga bati bashatse gukumira igitoro kiva mu Burusiya ntibakigure donc batakiguze bagaca bashaka kuza kugura iki kindi c'ahandi wacumengo rodomande presi ishaka kuja ku kindi c'ahandi ivyo navyo nibaza ko Burusiya nawe bashavuga bati baravuze tuzojana mu masoko bashasha ati muri Aziya tugende muri Afrika hari ama economy promet ari karaduka tukije kugishorerayo ivyo je sino kwibaza vy'inyango abantu n'abarusiya bazorondera ingene barondera amasoko bakidandaza ibihugu nk'ivyitunganye hama by'amashoke gise nari navuze navyo byo bizokwamaho tubikoze ni kwama witeguye kujya ku mubiri wawe ugira ku buryo ushobora kugira immunity kugira umuntu akubene tugiye kungaruka naho urumva ingaruka nico ndiko ndabona turiko turajamwo ni kintu ngene no cita mu Gifaransa gabasha n'igiki mba mu Kirundi no cita cercle vicieux ni kintu turiko turajamwo dusanganye ubukene buragaragara naye amadovize abuze nakweretse iyo dushorera hanze ibyo dukeneye ngene bingana tugashora bike hanyuma ugasanga mu gihugu gashomeri ubuzira ibiciro umuguri kuraraba rero ingene byari vyifashe hagaca haza mu by'igitoro ugacubanza kuraba umwanya uri kuratakara abantu batonda ku mirimo abantu basiba umwanya bata bizaniki bica bituma n'ivy'akazi vyari ko birakogwa mu Gifaransa bita ralentissement de l'activité économique bigabanuka ubutunzi buratinyemo ingene bitiriko biragenda umwimbu nk'ibita chiffre d'affaires ahantu henshi ugasanga uriko uragabanuka ugabanutse rero n'inyungu mu mashirahamwe kanaka bitera biza gutyo nyene ya mataxi leta itanga abantu batanga ngo bahereta nayo agatera agabanuka hanyuma ugaca usanga rero n'uburyo leta ikoresha buriko buragabanuka bya biciro kubera umwanya utakara ibintu biriko biragurwa kudo facteur kubera ico gitoro kizimvye cyangwa umuntu ivyo bintu abiza ntaciye umwanya muremure ibiciro bisha biduga urumva ubukene bubandanye ibiciro biduge leta uburyo bugabanuke
kandi uko bujya banuka muri leta nayo ntizobigishoboye no kugira marge de manevre bimwe bitati mbega ko ku giciro c'igitoro yigeze kubivuga Prosper hariko amatagisi angana gute iyo ni politike y'igicari cyo cyose nk'uharo amatagisi ari kuri ku gitoro mu Rwanda muri Uganda muri Kenya muri Tanzania naha mu Burundi ari TVA canke cyo cyose canke amaxize ibyo bita amaxize ayo rohezo karaba umaze kubona nko mu Burundi mbe mu ndangana gute ashobora gushika ngaha uravye muri structure ashaka gushikira nk'igihumbi none ayo SK yo leta vuga ati ndayahevye kugira igiciro kiguma ari 2007 ivyo vyokunda kuko ibindi bihugu cyo bita resilience bero tuti igitoro kiduze mu gusubventiona nimba kwiritiro natwara amataxi y'igihumbi reka ntwara amataxi y'amajana 4 amajana 6 ndayahewe kugira ibiciro ntibiduge cyane canke na hamwe nkuranye na ya mataxi ngo hagabanuke kubera imvo zuko abantu batariko barakora umva birafatana ugatusanga rero bagatuti amareta mwakavuga tuti jo nemeye yuko igiciro ndagishira hasi kugira abakora abandanye bari motive bakora nandi ndekipire mu mataxi ariko baratanga n'igihe bica vyamuka avuga ati hasi no kwikura kuko naje ntibikunda kuko ejo nzohemba bari mu nzohemba iki nzogura imiti nzogura vyabi abo ni mu marundi ngaha urumva kasuvuga tuti aha naho biragoye gukora bacuvuga ati rero amatagisi agumye ari igiciro kiraduza bwa bushobozi bwo kugura abarundi gashabugabanuka kuko nubwo tuvuga tuti kiraduze mbwabo kiboneke mbwabo nk'ubu maze kubona ko nk'amazutu andi ko yakoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ni yakoresheje biduga mafuso ibyo bituzanira ibintu amakwasiteri atwara abantu n'ibyo biduga nyine ubona biri ubu niho yagize igiciro cyo hejuru numva ivuye kuri 2000 mu kwa mbere yaranga bataraduza 2350 2350 hakaba kwiyongeye ko amafaranga 1100 uhereye mu kwa mbere n'amezi 6 ataragera ivyo urumva naho cwakiyo kiraboneka kameme ntuvuga yuko mu kuntu abantu bakora ibintu bagira iki atangaruka bitegeza guca bizana kandi urumva rero n'ikindi kibazo urabona ingorane twagiye kugira haramaze umwanya munini abantu biteze yuko amabaraje hydroelectrique atangura ziya zarije murembe amasoko ntanganguvu kugira akore kugira agabanye uyu muyaga nkuba thermique kuva ku mamashini mu bintu vyongereje igitoro tugurira ngaha ni gitoro kija no mu mashini aduha umuyaga nkuba rero ko n'amatara ashobora kuduga bavuga bati umuyaga nkuba njanye igitoro cyaduze electricité mukoresha irashobora no kuduga none ko hataraza yama hydroelectrique kugira afashe ku giciro kiri hasi n'iyindi yo nindi ngaruka niko nakubwira urumva rero bigenda bikwegana nico gituma cubona yuko biriko batujana ahantu ubuzima biko buragora maze rero ibiciro biduga gutya indya ukabona aho zigeze igitoro kigeze ku bantu benshi ni kwa kubaho nabi ni yamara nutrition ni kwa gusubira mu bukene ingwara zifatiye mu gufungura nabi n'abagira bizifatiye gufungura nabi abanyeshuri ngene biga abakozi ba leta ibyo byose n'ibintu bice bitangura gufatangana hanyuma rero kandi urabona nka mu gisagara ca Bujumbura urabona byagiye no kunoshika hari n'inyungu zaheruka gufatwa zatuma n'ibintu bimwe byakoresha n'igitoro gike ni wagomba nuko bariko batangura gusubira kugira kuza buhoro buhoro ubona nk'abantu bavuga ati je nigire kwikinga uwo nta gitoro akenera nta bisa jako niba yifitiye nk'imoto yiwe yigurira akeneye igitoro gike kugira yide passion kimwe ni pasteur canke niki canke ni nabijya biduga biri n'ibindi bisanga biri nk'umuntu umwe muga bivura igitoro kingana gutya yose ni strategie ivuga ati abantu bashengene biyungunganya mu bukene bwabo n'ingene bagira gukoresha ibintu bikoresha igitoro gike kugira ntidukoreshe cinshi mugabo dushire gukora vya bintu hariko harakora iyo nindi strategy ngira turavuga wamaze kuvuga icokorwa ariko turaza kubishimikira ko tugaruke kwa Prosper ni nyinshi uravyo bitaye inflation mu gihugu kugwiza umwimbu ibiciro biraduka ni ya cercle vicieux ncamvuga nti twari mu bikene haje bizana ubukene bigira bitujane mu bukene ucu umuzingi wihese reka tuje kumwigisha muri kaminuza Prosper Niyoboke we nawe wagiye wishimikira kubicako nivyo ariko ingaruka muri make igitoro kirakenye ariko kandi kiranaduga ingaruka ku gihugu niziye
biraryoshe ko Faustin yabivuze nabyinjiramo indani ingaruka ya mbere n'iryo duga ry'ibiciro ibiciro muri rusange ntafate ku vy'igitoro gusa n'ibindi biciro bishobora kuduga kuko bishika ku masoko atandukanye bipakirwa navyo bikoresha ico giciro ca mazutu hama abantu kuja ku kazi yakivuze na cone abantu mu kwiyunguruza bisaba igitoro hama n'ibiguzi bindi sindiko mu Burundi maze kwibona gushinga ibiciro kenshi dukunda kwisunga ico giciro c'igitoro canke c'ibinyobwa hama muri rusange ico cyo mbona nukuraba tutarenze kubivuga ko tumaze kubivuga inshuro kenshi ingaruka mbi yiko igitoro kidugije igiciro ngere bigenda ni ingingo zofatwa kugira ibindi biciro by'ibindi bidanazo nce bikurikira kwitoro twumvise na cane uko gishobora kubabaza kuremera abaguzi cane haho caba n'ingingo zishigwa mu ngiro vuba ama izo ngingo mu kuja mu ngiro ndibaza ko nico nkunda kuvuga aho uguha akaryo y'aba baguzi y'aba n'abafise amashirahamwe hamwe n'abadandaza igitoro canke n'abandi kugira turabe mbega ibi bidandazo bishaka ku biciro bica biduga kubera igiciro c'igitoro kiduze ni nk'ibi ivya mbere n'ibijya bisanzwe biva ku masoko bija ku masoko kanaka hari byo turangura hanze biza bipakuye n'igitoro idacimo n'ibica mu mameri bizana bwato navyo n'igitoro kiza kipakiye mbega leta ifise integuro yihe yo gushigikira abasanzwe baranguza ibidandazwa kugira ntibiduze igiciro kwikingira umuguzi ico ni kibazo ca mbere naho serukira abaguzi ataje ni nk'integuro yuko bagiye gukurikira uko bigiye kuba ku isoko aho niho ntavuga ko inyifato leta bari fise ni kusokoreka isoko ngo yishire yizane no guherekeza no gushigikira hama no gukingira abaguzi bafite ubushobozi bukeya aho rero ntavuga ko igitoro caduze bakaba bemeye gushira iyo ngingo ngaho ko igitoro kiduga nkuko nabo bakirangura bashaka ko ku isoko bamaze kubona ko nta masaganirizo turakiduje twishiye kuri rugezo ikibazo ca mbere twibaza mbe bagishize ku rugezo rukwiye caye rurengeye nta nyishu turakironkera ariko aho nyene mwigisha muri kaminuza iyo uri kuravuga igitoro nivyo gifatiwe ku rwego mpuzamakungu tukaraba mu karere ariko mu isanzwe muri make bafatira kuki kugira ngo uvuge uti mu gihugu igiciro niki igihugu ntigishinga igiciro mu bisanzwe igihugu yo igitoro yavuze ku isoko risanzwe hari ibihugu igitoro kigenda kirahinduka uko ku isoko giye kirahinduka nk'iyo bihugu biteye imbere mubona vyo muri ibi bihe by'ibibazo leta yarashizeho mu buryo ku buryo uvuga ati umuguzi urangura igitoro ntazorenza kuri igiciro kugira ikingira abaguzi hama avuga uzoza na wese uri mu gisata cyo gutangaza igitoro dushizemo mu buryo hama ntazorenza kuri urugezo hama siruvuga ngo Uburundi bwoshaka igiciro turavye igiciro cyo mu Rwanda n'ico cyo mu Burundi ntibisa hama no bishaka gutandukanira bivanye n'igitoro dufise karite bita karite yacu ushaka gusanga tarimo hama ico nshaka kuvuga je niki sovuga ngo dutegeza kwisunga bico bakozwe dukora turaba icorohereza iterambere ry'igihugu na cane ubutunzi bw'igihugu hama no gukingira abaguzi mu Burundi niryo fatiro ry'igihugu fete ni naco nshaka kuvuga nti nimbashite ku igiciro kanaka 2325 canke 3500 ku mazuto mbega ibidandazwa bindi ubwo nyene igitoro kiduze bica bisubira kuduga nibi inyisho dufite twatumikanije niyi kugira dukingire abaguzi hama tugabanye nuko haraho ca bita mukiza mu kuduza ibiciro ko bimviri aho rero ntavuga ko isoko leta idasakwereka ngo yigenge icezi kashiraho ico twokwita ibyo inzira ngenderwa ko mu gutunganya igisata ku gisata ahantu babwira nk'ibintu byose turangwa mu karere cyane kura hanze kure vyora binda gupakirwa igico cyuko coduga boca batanga intumbero batarenza umva ni nta kundi no kwisoko bimeze n'ibindi bihugu bitembere ko ariko babikora hama hagaca haza kuraba mbe amashirahamwe nagiye gushigirwa gute ko igitoro kiduze gutya mbega ibiganiro twabwira n'amashirahamwe vyogara kuki turavye igitoro bakoresha ni buhombe bagiye kugira leta ishashikira kugezo rungana gute hari bino Faustin kuvuga vyo kugira vyo subvention acaza muri urwo rugezo rero amafaranga leta ishira mu buryo n'ubugishira mu kugira ishigikire ingezo zose zitandukanye hanaboye ko igitoro gikeneye kugira bashike ku kazi habikeneye kugira bagishire mu mashihinguriro yabo basho kwimbura abonye n'amashirahamwe atandukanye na leta mbere leta vyiteguriye gute nabonye muri rya communique
bariko batvuga ko igiciro bakidugije umushikiranganji ujejwe igiga umushikiranganji ujejwe ivy'ubudandaji ko zoja hamwe kugira barabe bakwikana n'ibindi abantu bavuga ati ahubwo na cane cane bashamwe n'abaguzi mbere nashaka bashiramwe namwebwe abamenyesha makuru kugira iki abahinga bo abahinga sinda kubavuga ko ndibaza ko bafise ico ni cambere sinenda kugarukako kugira barabe igiciro yo kiduze tugikingira kubizo ngo nagute hamarete ishema inguvu igira hati ndahagaritse ntitwarenga mu kutarenga rero sikubuza igikoko gikorwa Faustin kwivuga ati no kuraba ndogije simhave mbuza igikorwa ko gikorwa kuco gikorwa nico cyatuma ko haboneka ikorisha gutuma ibindi bikorwa muri rusange bibaho hamaho naho ndibaza kuko si twari mu kiganiro cyawe gihe bashinga igiciro nico gituma ntashaka kubivuga ko kiniya cyane vuga nti mu kugishinga giciro bihoyeje byinshi bitandukanye dufata tuti ni leta mvyengera yaravyumva avuga ati dushaka igiciro twitavuna mubona babwira muri rusange turavye ubushobozi bw'abaguzi harakwiga icokogwa cokogwa naho si umunyere turi nga kuri plateau sino cavuga ngo inyishu niye mugabo harakwicokogwa gerekeza ingingo kugira iki umuguzi nahave amererwa nabe na cane ntagira amashira hamwe ava ahagarara canke hagarika ibikorwa bitandukanye vyasahiriza igihugu nta widoze ibiciro cadugijwe mwe turumva ko hakenewe ko hari cyo kogwa kijanye n'ingingo mperekeza ishigikira amashira hamwe igashigikira n'abaguzi aho naho cyo bisaba kwaba sinova ko n'amatoza si n'ivyigwa byimbitse cyane yerekana mbega gwisata ibigiye guhinduka nibi bafatiye ko ivyo bigiye guhinduka hafatwa ingingo iyi akenshi rero muca mwumva ko kwitanga kwa leta kutiza kubaho mugira kigoro hari amatagisi leta izotegezwa kugabanya nahitabo yaganje cyane menshi ku gitoro ikagabanya ku bindi bisata kugira ikisho yo gukorohereza nababwiye ko nigihe bidasanzwe bisaba ko haba kwitanga ku ngezo zose kwitanga kwa leta mu korohereza abashikeneye uburyo koronka cyane baje kurangura itoro no mu kwitanga mu kuraba uko nigenda bagabanya amatagisi ushaka gusanga n'uburyo bavuze hagiye usanga amatagisi yagabanutse nuko umuntu atarashishoza ngo arabe neza mbe bagabanije yangana bita bagize akigoro kangana gute hama bagiye kirango no bagize akigoro kangana gute mu bihe mu bice byose atizo kuba kigoro hama ko kigoro leta kamenya ngene itizo kuzoja kugashumbusha abantu mu gisoko izo yahindutse nje tuvuga ni bihe nkibi nibe bisaba ko haba inguvu nyinshi hama bisaba nuko haba kuganira hama bigasaba nuko habana cyane imyihezo ituma ingingo ifashwe niwe ingingo ihengamira uruhande rumwe kuko biraheze kagira ingaruka mbi nini cyane ku gihugu urakoze reka ndagaruka gato urangizaho kicokogwa icyo wumva utashikirije Faustin Ndikumana nawe uravye ubwo bukene bw'igitoro nibyo n'igiciro camaze kuduza ariko hokogwa iki kugira ngo mu Burundi ico gitoro kiboneke hanyuma bitume n'igihugu kibandanya gitera imbere je no fatira novuga ko ari ibintu bine bikuru bibiri no kwita vyoba nka hafi ya kuruterme n'ibindi nce byacaba nka moye canke vyoba nyene bikurikirana umugabo kumbure inyishu yabyo tocibone kubwo nyene ubwa mbere hoho ikibazo leta no kuva mu gacerere kandi ibyo bintu kabizana muri deba nibaze tubabizane muri deba nibazo vy'iwacu nta mushikiranganje agenda kwiyugarana wenyene ngo afise naze muri debate ni muze tudebate igihugu cifashe uku tumeze uku dufashanye nyene dutora inyishu tuvyemange tugira iki ntacuhisha nta wishingo mwotsi nziri kirasha no turabarundi igihugu ni gwacu wewe mushikiranganje ntuzodutorera inyishu wenyene harama realite tugeza twese tukumva tugahara tugapatwa tuti burya rero inzira nziza mwofataniye abantu bagatahura kandi nyene tugira ko kigoro nyene tubwirana kugira duhindure bikabaja muri deba ico kintu conyi ico ni cambe ica kabiri nta yindi nzira leta igeza kwiyaranja ico sinzi no kubwira kwiyaranja kurondera ico no kwitanye bari credit diligence hari abantu ya za FMI isabe ingurane hari facility abantu batanga ku bihugu nk'ibi Kenya iyo habi bafite ibibazo nka bene vya karubira haro za FMI zirakunda kwenterema haro za banki ya Afrika muri 2006 mu 2006 barigeze gushinga ico bitango Fonds Africain du Pétrole d'ailleurs bajana na bande ku bihugu bimwe bazovuga tuti ntibize buri ko barazi kwigitora ari kintu sensible tumaze kubona ko akenegwe imiliyoni 150 kugira igitoro kiboneke ku mwaka umushanga ndibye gaca leta nta kwicara naje mu vyamba rondera ngira amafaranga ashobora kuboneka fasite amashobora kugenda buke kugira tugire garantie gitoro guma kiboneka hanyuma muri investissement twinvestise ku buryo
priorité mu ico no kwita mu vyihuta muri budget 2022 kandi tuzobisaba 2022-2023 batweke ko bashize mu kubaka ibijanye na stock strategique ubu rero leta tuzoyibwira tuti amafaranga nayo igihugu tweke ko muri ko murabikora ikigega c'intega bizoza tuwe ko mwabize muri budget muri priorité hari ibintu mukuru y'ubagize imisi avuga nashimye ngo vya budget programme vyimirije kuba bingo byo kufata amahera bayatwara utabona yaroye bongereza imyaka ku ma projet yaheze amahera gumagena budget programme twicare tuge tuti programme priorité ni ikire gishira imbere kuko turakibona aho rero ayamaze kuboneka nico ca ntuze kice kiboneka ica gatatu ni kwingene borohereza bagwiza tunga kuko nubundi environnement des affaires itabaye mu gihugu nabo bagwiza tunga uzorondera baze gukora ikintu babure nico gituma nivyo kwinzi gitoro bisaba abantu afise uburyo uraborohereza muri environnement des affaires mu mategeko mu makontra ingene bashobora guhayanwa uno munsi hari hagahaze kuri abo binjiza igitoro none ko ari uvuga ko ari umwe none ubumwe gute ndibabe benshi nukohereza n'ubwo abantu bagire anguma yo kuza nuwaza ntace yitwa ngo je nije nijanye je nyene urumva ngo nabandi banse nje ndumwe ucumengo ni waje acaciye kumburato nibajemwo nabandi aho ni leta yorohereza uko bisaba uburyo bwinshi ugiye kura muri ibihugu usanga ari nk'abantu 8-9 baza n'igitoro kandi bakomakomeye mugabo ino umwe none ko ari aferi iyo ambiro mikuru itamera neza kuburyo abantu bafise uburyo bayirukire bayizari mu buryo ibi bintu rero byo kuzana umuntu mugasanga ni kontra umenga ubuzima bwose n'umuntu umwe nabimugoye ashaka kugira n'ingorane ziwe zije n'amaferi yiwe none zigwa ku Burundi igikurikira cyo rero n'ikindi kintu gikomeye amwe banza iki gikurikira ni aya mabarage hydroelectrique nayo nyine ateba amasoko ntanga nguvu agumamwe ibiturire ejo bundi wabanye umukuru w'igihugu gihanga hari amazi imyaka n'imyaka adahera ubu nitwa ko turakoresha igitoro kingana gute kinda kuja mu magroupe electrogène kinda kugwira kugira uturonka umuyaga nkuba umva n'umuyaga nkuba ugiye kuzima kubera ayo ico gitoro kiri kirabujamo aha rero deje bavuga ko uburundi ufise ico twokwita potentiel ico kwita ubushobozi bwo kugira ujya muyaga nkuba uva ku nzuzi 1700 1700 megawatt kandi ushobora gukoresha ubonyene ni tuwasa amajana 3 batu bacari muri 50-60 urumva honyene icanyuma rero nizamura ry'ubutunzi bw'igihugu iyi balance commerciale yateye isoni ibi dushorera hanze turashobora gushorera hanze indagara wo bivuga ibintu twoshora hanze ni vyinshi co cayi kawa amamine ibiki tuduze imitahe yinjire mu gihugu turizma bwiza rugendo bazi ubwiza bwacu bw'u Burundi amahera yinjire kugira tuduzwe butunzi butume cyo no kwita resilience butume ibibazo by'amashoke bibaye ibyo bizokwamaho bidusangana inguvu zikwiye ayo madovize ushobora kuro kwishura ukagira gute wati deni ukizegwa mu makungu abantu baguhide ni bagira gute ashaka kugufasha kuko babona nk'ubu n'u Burundi buracari igihugu usanga kigiye nko muri banki mondiale canke muri bada bagatutuwe two guhimfashanye vide nibanzura indire tuve muri iyo stade igihugu ciyubahirira ibiro cibihagarara rero kugira gute gutsimbataza intwaro ibereye no kohereza abwiza tunga ngacansaba rero ko leta yoca isubira vya bindi byo kuraba exercice ya doing business aho tugeze yarahagaze no kuza ikintu bahora twita CPI umve ndakivuge country policy institution assessment ikintu kiza kiraraba inzego za leta ingene zikomeye kubiza zirizegwa nabo batanga amahera za banki mu ndeye n'abandi banashobora kuvugira usho kuzoronka amahera kwiye abone gukora ibikorwa by'iterambere ubaka amabarabara ugira ikutamengo urunku ducaca caca miliyoni 30 ingahe ziza bukebuke ivyo rero leta tubisubireko kugira iyo environment iboneke nayo mparagwire kuko ubutunzi tubuzamura ntuza turahangana n'ibibazo tudafise ku bushobozi urakoze reka turangirize kumwigisha muri kaminuza Prosper Niyoboke wagiye ushimika cyane cyane ku bijanye n'igiciro c'igitoro ariko uravye ko igitoro cinjira mu Burundi uko kidandazwa niki uvuga uti cokogwa muri make kugira ngo ico gitoro kibandanye kiboneka mu gihugu c'u Burundi ndabashimiye arico Faustin yavuze nayo maze kivuga ngira mu kiganiro kimwe ca kindi cyo kugira cyo no kwita fond spécial yogira ikigega kidasanzwe c'igitoro ico nakivuze ko incuro nyinshi ndibaza sitagarukako
mumva ko gikenewe n'uwo twagihurije ko mu inyishu yazitanze ku mico itandukanye je nanje ndabona ko ari inyishu zotangwa ku mico ibiri. Umuce wa mbere hari mu hafi mu vuba ho ivyihuta dufatiye kuri igiciro c'igitoro kitavuye ku gushaka igihugu kivuye ko isirikirambera. Hama ivyo twavuze akigororete yokora mu bijanye n'ivyo kushigikira abacanke bariya mu kuborohereza kuri ibicanke biriya naho ntarinze kubidondagura yaba kuraba bakoreye ku mabanki babikora inyungu abanyamabanki baronka cyangwa kuborohereza kuronka ingurane canke amafaranga y'agaciro ku banki nkuru y'igihugu abishira imbere ari nk'abagitoro canke imiti canke abandi umva n'ingingo zitandukanye hama n'ingene hoba guhimiriza leta igamiriza ibisata bitandukanye kugira bashira imbere bashigikire ari abaguzi abaranguzi bazana ibintu bitandukanye bivuye hanze bashike kugeza urungana gute. Hama amacira hamwe ubu igitoro caduze bagiye kubashigikira bagiye kwerekeza kugeza urungana gute mbega yiteguriye guha amataxa yaye cangiye guhindura uko amakuru yashira ku kugeza urungana gute cangiye guhindura ico yaratekanije bijanye n'iki kiza kugeza urungana gute mbega kugiye kugira dushe kuja turi kingira ibiza bindi bitajanye n'ivy'igitoro n'ibindi. Ivyo ni muri rusangi yakivuze na John Faustin nje gituma nenda kwigarako cyane igiye gukorwa. Ikindi novuga kigiye gukorwa mu muce wundi ni ibikorwa by'ifatiro byotuma dufasha dufatwereka ko igihugu gutangura gutahura uko isi itwawe nuko ubu bimeze. Fose yavuze ngo nk'ushikanganje ikigega ca leta ko yegera ry'amashira hamwe makuru nka Fonds Monétaire International ikiga c'isi nagenda babwire ko dufatiye kuri iki kizo cyo kiraba isi ubu ihanzwe n'ibindi byinshi hari ibibazo bimwe byo nagira ngaruke ko ubu dusanga abo barafasha ibihugu bitandukanye bagiye batenyenya ko nagenda babwira bafise ahandi ko amafaranga ariko arakora kugira ijyangwano ihagarare canke n'ibiki usanga ari menshi ayo ne yaragenewe imigambi itandukanye gushikira ibisata bitandukanye nk'ibyo by'imiyagankuba iby'ubuvuzi ibyo kurwana ibidukikije ibya changement climatique ivy'inyigisho ayo canke ibyo kurwanya bukene n'inzara ayo mafaranga uzosanga mu misi iza bibandanije gutya atakiboneka cyane aho bituje kiri ikindi kibazo hariho ni ca gihugu kica kirondera ahandi aho ntagaruka ni kuzangizo zingahe ibi vy'imfashanyo twavuga bishobora guhindura ishusho no gushigikirwa bigahinduka bivuye uko ico kiza kizogenda kibandana. Ahandi naho kwa rugezo rurerure yavuze yigeze kubicisha mu cyo ndavuga no kurambega ubutunzi bw'igihugu bufatiye kuki dushora iki hanze mbega ivyo dushora bishobora kutuzanira amafaranga y'agaciro nibingahe ugeze kubicishamo Fose yagacijemo nibihe bisata twoshigikiza uburyo buhe twotunganya rero gute uko ubutunzi bw'igihugu bumeze. Ivyo rero nibimwe nigera kuvuga mu misi yahera yuko hakenewe intumbero shansha yuko ubutunzi bw'igihugu teza kugenda ntihabo ubutunzi bufatiye ku butunzi bw'igihugu ahubwo tukaba isoko yiteguriye gushorera ku masoko yandi. Izo ni nguvu zindi bisaba inyigi bisaba ivyigwa bihenitse bigasaba no kwitanga ku ngezo zitandukanye mugo bidafatiye kuri zingingo zo hafi zifatiye kuri ikibazo ko turagira cy'igitoro hama ca turaba mbega ivyo twarangura hanze twaranguza ubushobozi bungana gute abaje kwirangura bitubatunganije gute biteguriye gute hama leta ibashikira gute nizo nyisho nshobora kumva kuri ubu uko tubishize hamwe bica bigora mugo twagaruka tukongera twerekana aho Burundi buri bijanye no kwisi imeze ubu Burundi aho buri Burundi bufise ingaruka bugira kubera buruse mu bibazo cabugira ingaruka bigihugu bindi bishikiye ikirero bugira ibibazo ca turaba Burundi bifise ko ruharongana gute cambe twabonye ku gitoro caduze n'ibindi badace biduga ko sivyo vyonyene vyava hariya n'ibindi ku masoko turanka ku masoko mu karere hama navyo bigiye kuduga canke vyaduze kubera iki vyava hariya tukabironka ko anabwira rero n'ibindi bisata menga ntibitona ko menga bizohinduka ari nk'ibinyobwa bikoresha ingano zava muri Kenya cyangwa muri Tanzania izo navyo bikaja bikura izo ngano muri ibihugu by'Uburusiya canke Ukraine aho hose no kuraba mbenga tuvyiteguriye gute ko ibiciro bizoduga n'ibiciro vyo dusanzwe twimburira twebwe ku masoko mwamwe byo usanga ibiciro tubishinga twisunzira ibiciro byo bidanazwa bindi nahone umva ni nguvu niwe nakunda babwira leta ivyiteguriye gute ariko ahandi ngarutse nko byo Faustin avuze ico kugwa ku migambi imwe nuko
twabisubiramo suba ko bitateguwe twisunze ico twakwita souveraineté ako naho kwivuga ingene igihugu cogira resilience ni cambere hamwe ingene igihugu cogira independence bijanye cyo hangana gute n'ivyo bibazo ntihagisuye kubisuri rigitana ku mwanya ari wo wose ivyo bisaba rero kwiyumvira bigasaba n'umwanya munini ya hama no gushiramo ingufu no gushiramwo gutahura kamwe n'abandi cyane cyane ukorera ku vyigwa by'abahinga hama no gushira imbere ikiganiro kuyaga n'abacari b'abaguzi abajejwe twita abagwiza tunga hama na leta ikagira akaryo ni kimwe ntuze yavuga Faustin Chadeba gafasha na cyane cyane gukora ku vyigwa ivyigwa vyarakozwe mugo vyigwa vyakozwe kenshi dusanga bifatiye ku ntumbero izina ziriya mu gihe kubutunzi twiyumvira wari ubutunzi bufasiye kunze kongeza canke ziriya rero harageze aho leta ivyumvira ku buryo buhanitse kandi ku buryo bwimbitse bifatiye ku bibazo twira turabona ikiza covid cyaratweretse ko hari akeneye cyo hinduka umuntu agitoro kirwagara twereka ko ariho n'ibindi bishobora gukurikira ku buryo rero ubutunzi bwacu bwo kwifata butarinze kuzerinze nico no guhereza ko urakoze Prosper Niyoboke urumwigisha muri kaminuza wanonoseye ivyigwa bijanye n'ubutunzi wakoze gushikana ku nama nije ndabashimiye uko mwatumiye na Faustin naho bandi batashaka kuronka ryo gushika ngaha byatubivuye ku buryo bwagutse hamba n'ibiciro byari bishasha aje tuma tutashimiye kubivuga ko cyane kandi murabona ko bya shizwa habona bifatiye no ku biciro byo kwisi yose bisanzwe kubiraduka ndabashimiye urakoze Faustin Ndikumana uri umuyobozi wa Parsem ishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo wakoze kwitaba ubutumire bwacu turabashimiye kubona mwadutumiye twari twifuje nyine gisitime yuko nk'abo muri leta bari kwa bahari yadi bagene tukumva ingene bimeze ariko ngira bizoshoboka muri isiza urakoze twari twipfuje kuba kumwe n'uwo mwishira hamwe Abuko ishira hamwe ry'abaguzi rihanarira agateka k'abaguzi cyo kimwe n'uwo mu bushikiranganje buraba igitoro ariko ntitwashoboye kubaronka naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga ubukene bw'igitoro bumaze iminsi bwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi imvo zituma ubwo bukene bwibonekeza n'icokorwa kugira ngo ico kibazo giheze gitoregwe umuti Una